Afrika mwizina rya Yesu. Imana yari yitweguriye idusezeraniye none biciye muri iki gikorane reka rero bafate Afrika mwizina rya Yesu. Muri komine Muha aho abantu benshi bita kwa Sebatutsi turangije urugendo rw'umunezero no guhezagira igisagara caco. Ni shengero rya Beloved Church gifadikanije n'amashengero ari mu gisagara ca Bujumbura bariko bategura igikorane kidasanzwe kizotangura umunsi w'ejo itarike 12 na 3 na 14 hano nyene kuri iki kibuga cyo kwa Sebatutsi. Rwari urugendo rw'umunezero no guhimbaza Imana rutangurira igikorane tuzinjiramwo. Twabonye ukuni shengero rinezerewe. Noneho dushishikaye gutumirira abanyagisagara n'abari mu micungararo yaho kuza muri iki gikorane kizoba kiri mu bwiza bw'Imana. Umukozi w'Imana Jin Sangwon azoba ari hano na ya migwi yo guhimbaza Imana korale komeza gusenga Boni Mwitege kubari muri Tanzania nawe nyene yamaze gushika muri iki gihugu. Turizigira ko azoba ari migoroba y'ubwiza no kubona ukugoroka kw'Imana. Turabaye ikaze mwese mwizina rya Yesu. Impamvu twatunganije inkino n'ibindi bikorwa karakaryo ko kwerekana uruhara rw'amashengero mu gutsimbataza umubano mwiza, ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa twatunganije vy'amahiganwa kugira ngo cyane cyane turabe ingabire ziri mu gwaruka, kandi twarabonye ko mu gwaruka harimwo ingabire zitandukanye. Biciye muri izi nkino ugwaruka rwarashoboye guhura ruranezerwa, abavuye mu makartier atandukanye barakina ikimenyetso c'imibano myiza. Ariko kandi nkuko twabivuze mu ubwo buryo bwo kurondera ingabire igihugu kiri mu rugendo rw'imbona kazoza 2040-2060. Ni byiza kwishengera naryo rigira uruhara muri ico gikorwa. Niyo ntumbero kino gihe twahisemwo ibi vy'inkino n'amahiganwa kugira ngo dukabure dusunike izo ngabire zitandukanye nazo nyene zije ku bikorwa.